umurundi wese arakwiye dufate nk'abantu bahejeje amashuri urumva bacha bavuga ngo c'est fini birahetse ngo turatsinze rurayi ngo amashuri arahetse non c'est pas fini la formation est toujours continuelle uguma wiga ubuzima bwawe bwose uguma ugira ama formation nk'abajeni kintu bo hari kintu nibagiye kubabwira abajeni donc abari bo bose hariho ibitabo nipfuza ko umuntu wese ariko aranyumviriza nipfuza ko yosoma n'ibitabo bitatu ivyo bitabo ni wabisoma ntuhinduke sinzi ababisomye bose bakagira bose ndiko ndavuga bose no faut pas generaliser mugabo abantu basomye bitabo byarahinduye ubuzima bwabo igitabo ca mbere ni igitabo cyitwa Rich Dad Poor Dad Le Père Pauvre Le Père Riche igitabo kigira kabiri ico Robert Kiyosaki igitabo ico nabubwira ko ari cyo gitabo ca mbere nasomye nico campinduye kirahinduye na mindset yani ukuntu nari carahinduye ukuntu nari samse mbona ibintu carahinduye ukuntu nari sanzwe niyumvira igitabo kigira kabiri ni igitabo citwa Think and Grow Rich ico ni igitabo gikomeye cyane gose kikwigisha ingene kikwigisha experience z'abandi ingene bagiye barabaho ingene bagiye baraduga baciye muri education financière nyene ikigira gatatu ni The Richest Man in Babylon hanyuma ikindi nashaka kubwira abantu mu gusoma nico gituma peut-être na système ya education usanga ico cha gatatu vuze ni The Richest Man in Babylon ivyo bitabo kandi biri kuri YouTube ni free donc ni gusa iri sefi ukumviriza gusa ivyo bitabo vyose biri kuri YouTube ukumviriza gusa ivyo rero ni waba ushaka guhinduka uzobisome kandi mu gusoma ikintu no hanura abantu kirazira gusoma pour rire il faut no gusoma pour comprendre donc ivyo bitabo muzobisoma nkaje ndaguhe nk'akaroro nk'ivyo bitabo hari ivyo maze gusoma inshuro 10 fois ndabisoma ndagisubiramo le système ya learn ibintu vyose on prépare la répétition si tu ne répètes pas ntugire ngo wize urashobora kumara pages zibiri ukazimara ku munsi wose pour mieux comprendre kirazira gusimbura upapuro utarutegereye igitabo ugisoma ngo nakimaze mu ntuzeye gisubiremwo nicabasha utagisubiyemwo ntugire ngo nibaza ko utazobagitegereye ivyo bitabo nibitahindura abantu muri ko muranyumviriza ivyo bitabo nibitabahindura ntimuzoba mwabitegereye cyane aho najewe ndafise ico notera ko kuri ivyo bitabo duhera nko kuri ico ca Poor Dad Rich Dad curya n'umuyapani Robert Kiyosaki kiravuga ukuntu umuntu wese w'umu-entrepreneur cyangwa umuntu wese yifuza gukora entrepreneuria akwiye gufata agakoresha amafaranga donc amafaranga akaba ari yamukorera hakuba ari we ayakorera kinaco cha Think and Grow Rich ni gitabo cy'umwanditsi yitwa Napoleon Hill ni gitabo cyanditswe muri 1937 naco ne kiravuga vyinshi wewe ya developye ibintu 13 muri ico gitabo ciwe vyotuma umuntu atera imbere cyambere harimo le désir, la foi, l'autosuggestion, la connaissance spécialisée, l'imagination, la planification, la décision, la persévérance, le pouvoir de les supprimer, le mystère de la ikinkunda kukivuga yuko ntuze sex transmutation la subconscient bimwe wamyuvuga na cerveau na sixième sens ikindi gitabo wavuze ni do Richest Man in Babylon cyo ndakibabwira naco ico The Richest Man in Babylon ico gitabo naco ikintu kinira kivuga kikwigisha kubika 10% y'ivyo wakoreye no kuvuga amahera yose uronka irya no 9% sayi wawe okay mugabo 10% ni nayo wawe uziziganye zije muri business uziziganye ubanza uziziganye hama ni wamara kuziziganya uzozikoreshe zishobora kukwinjiriza amahera zizokwinjiriza ati nabana ba saving yawe nturya abana ba saving yawe no kuvuga ayo mahera uzoyakoresha kugira
it's gonna be money making money ni ukuvuga na mahera azokwinjiriza ayandi mu gihe ubona ko atashobora kukwinjiriza ntukorakore ntuyakoreko kandi abantu nivyo le pretext donc le pretext abantu bama bitwaza bavuga ngo duhembwa makeya udashoboye guhembwa utashoboye kubika yo 10% nubwo uhembwa makeya nubwo woronka 10 fois umushahara uronka ntuzoshobora kuyabika kuko uko umushahara uterudu niko n'ubuzima utera niko n'amabezu ateraduga c'est-à-dire que no kwimenyereza ukamenya ko 10% niyo yiwawe gusa ayandi si kwawe naba no kugura impuzu kugura ivyo kurya kuriha inzu ubamwo nibiki ayurumva si kwawe nga 10% nayo wawe azokwinjiriza ayandi cyane gose ico naco cha The Richest Man in Babylon tukaba twibutsa yuko ari igitabo cy'umwanditsi twa George Clarkson yego naco canditswe muri 1926 nawe yaradeveloped ayo mateori wari kuravuga harimwo gagner plus que vous ne dépensez investissez intelligemment évitez les dettes créez des revenus passifs gérer vos finances de manière efficace hariho rero nandi ma station menshi avuga MPR l'école MPR dans le business byose ni bitabo vyiza vyo gusoma hama niki ndashaka kongera ko barya abantu igitabo de Think and Grow Rich Pense et devenir cya Napoleon abanyarwanda baragihinduye mu kinyarwanda utumva icyongereza cyangwa kiri mu kinyarwanda uzo kwandika Think and Grow Rich ni kinyarwanda kiriyo bana je iki gitabo nagikunda cyane ndanagitunze waje nashima muhira mu rurimi rw'icyongereza naragisomye cyose iteme yanyinjiyemo nijya nakubwiye ivuga ivya sex transmutation aho rero burya twari tugerageje kubashira ku mayanga abantu badakunda gusoma ibitabo cyane ariko gusa nibaza ko ibitari bike twabivuze hama anacre nakaye kajambo reka gasunika rugiye bwira bariko baratwumviriza jewe nabundi ijambo nyamukuru mbwira umurundi wese gutunga birashoboka urashobora gutunga raba barya abantu ibintu bagize urabe ingene batunze urabe ivyo bagira urangene bagize unagura utoke uvuga uti birya urya muntu yagize jewe sinobigira uraba urya muntu ukorera ni waba ukorera umuntu usumvye amashuri ni waba ukora umuntu atageze vuga uti ubu buzima bwanje je ntabwo nemeye ntegeza guhinduka ibintu ntegeza kubihindura ntegeza kuva muri ubuzima ça c'est pas pour moi uve muri ivyo ugire révolte intérieure iyo niyo ishobora gutuma uhinduke no kuvuga birashoboka ikintu cyose muga ikintu ntokwibagira twamaze kubabwira ugire ubuzima bwa ubuhe intumbero ubuhe objectif utabuhaye objectif no tuvuga objectif vision direction ubuzima bwawe ubuhe vision utabuhaye vision nta na hamwe uri kurava uri kuraja ni nubwo woronka amahera menshi aragupfa kubusa mugufise vision iyo vision ibindi byose birashobora kugupfana mugabo iyo vision yawe ntizopfa uyigumeko uvuga uti iriya kuko kandi ugume wiyumvira ugume ico cyumviro cyawe ntagire umunsi urenga utaciyumviriye nukuvuga ivyo wiyumvira ivyo uguma wiyumvira umwanya wose nivyo bizogushikira wiyumvira ibibi bizogushikira wiyumvira ivyiza bizogushikira nico gituma n'amajambo mabi umuntu adakwiye kuyavuga ntukwiye kuvuga amajambo kuko amajambo uvuga mabi niyazokugarukako niwavuga amajambo y'ubwicanyi nivyo bizakugaruka donc n'ibintu vy'ubutunzi vuga amajambo y'ubutunzi meza cyane kandi wirinde ibintu vy'ivyitwazo wacu turakenye ngo wacu ngo turagowe ngo birya bintu navyo no bishobora ngo ibintu vy'amashance uri kuvuga ayo majambo uzoba uriko wiyimbira ikinogo ivyo nyene nivyo bizogushikira murakoze cyane turabaramukije mwese abakunzi ba Télé de la Richesse nkuko mubimenyereye ni ya televiziyo yanyu nyene mwe rukumbi babwira kubijanye n'ubutunzi kuri micro ya mbere ni Blaise journaliste international emblématique imbere ya kamera naho no mutumira dasanzwe nko twovuga ni invité spécial uno munsi mu kiganiro cyacu cuno munsi bamwitwa Anacre bampema sinzi ko ari bampema no kari bampema ariko gusa nshobora kuba mvuze izina giwe nabi abanshize kakatuzo kabi ariko gusa arashobora kutwidondora Anacre turaguhaye ikaze mu bwami bwa Télé de la Richesse ya karibu cyane karibu kunyakira muri iki kinyamakuru cyanyu muri televiziyo yanyu je nkuko babivuze je nitwa Anacre bampema
ni umurundi ariko simbi Burundi ba muri Etats-Unis muri Florida muri leta ya Florida muri leta ya Florida niho mba mu gisagara bitwa Jacksonville ya juste ku mazi kuri Atlantique Ocean Atlantique kuri Ocean Atlantique muramutse muje muri Etats-Unis karibu niho hambere ndoca ndabatembereza muri kubwira abadukurikirana nyene hama rero uno munsi abatari bake bumvise uburiwe ni Anacre asanzwe ari tuvuge abarundi baba hanze mu kirundi kizavuga ngo nabarundi bishwi canke bo kwishwi donc abarundi bishwi le diaspora le Burundi de la diaspora sawa hamare uno munsi tukuzanye ngaha kugira ngo tuyage kuvyerekeye vya education financière canke ukuntu umuntu yoshobora gukoresha amahera akabari yadukorera muga ntabari twe tuyakorera nico tugira tuyage kuno munsi abantu batumva ivya education financière ikibazo ca mbere rero banza kukubaza no munsi ni zihe ntambamye nyamukuru iyo education financière ihura nayo mu Burundi education financière intambamye ishobora guhura nayo les défis principales izo les défis principale no kuvuga yuko nta bantu beshi usanga bahari bashobora kwigisha iyo education financière n'abantu tuba tozi yuko bashobora kwigisha education financière n'abantu baba barize business entrepreneuria ibintu nk'ivyo mugabo nabo nyene usanga atavyo bazi kuko mwishure ntavyo bigisha mwishure ibintu bigisha cyane bigisha gukorera amahera gukoresha amahera bafise mugabo ntibiga ingene amahera yobakorera tugaheza amashure tukaja gusaba akazi nivyo batwigisha baheza amashure bagaca baja gusaba akazi donc c'est une éducation basée à la théorie donc usanga n'ama théorie gusa kuko usanga nk'umuntu yize ibintu vya business economy ugasanga mwishuri ntavyo babigisha mugabo rero iciza civyo nuko education financière si ibintu novuga ko ari ibintu kesh usanga bikeneye ubundi buhinga kugira ushobore kugira education financière beshi urashobora no kuyigisha aho renyene twovuga gute donc ni gute twokwameliora iyo education financière ku barundi na cane ku bajene n'abagore kugira iyo education financière tuyameliore ku barundi en particulier les jeunes et femmes en fait ni ku barundi bose abari wari wese education financière ubwa mbere na mbere beshi abayizi kesho ntubona kubwira barya abantu biza amashuri menshi cyane abantu biza amashuri barya abantu ubona batunze cyane bari very successful mu buzima bwabo ubona batunze barya ba Bill Gates barya ba Elon Musk barya amashuri barayaciriye mwe nka Bill Gates nta university yize yayici barya ba nindega abashuri wa Apple Steven Jobs nta university yahejeje yayiciriye hagati kubera pour dire que education financière si ibintu bivuga ngo bisaba amashuri menshi cyane gose uba warize uragukura ashobora kubona abantu bize amadoktora abantu highly educated bize ama école akomakomeye cyane mugabo ugasanga ubuzima barimwo ugasanga amashuri bize n'ubuzima bafise ugasanga nta naho bihuriye no kuvuga rero yuko iyo education financière keshi abantu urashobora kuyiyigisha keshi basoma urashobora gusoma ibitabo bivuga ku butunzi bivuga ku butunzi ukaja nko kuri internet ukiga urabona nk'abantu benshi ntibakunda gusoma beshi nk'Uburundi bava ho kazi bagaca bigira kurondera gusoma kayoga urumva rero izo rero nico gituma badashobora kugira rero education financière uragira urasoma ibitabo uragerageza kwitokima hama n'ikindi naco la vie elle-même ubuzima bwo nyene buteza kukwigisha dufate abarundi benshi bavuga ngo barakenye Blaise nagomba kubwira yuko gutunga bikunda uwari wese arashobora gutunga urumva baravuga ngo barakenye mugabo ikintu kikwigisha cyambere n'igiki nubwo buzima uri mwo nyene
ubuzima urimo burashobora kukwigisha c'est-à-dire que abariko baranyumvira bose mutega amatu attentivement no kuvuga ikintu ca mbere ugira ukwiye guhinduka mugabo ari ikintu babahanura gusoma ivyo bitabo nyene ivyo bitabo birashobora kuguhindura donc udahindutse ugumye ugumye wiyumvira kwa kundi ugumye kwa kundi nta na kimwe gihinduka uguma kwa kundi nyene mu kugira ibintu bihinduke utereza guhindura n'ukuntu wari usanzwe wiyumvira donc ni changement de mentalité changement de mentalité hari ikintu bita paradigme paradigme c'est-à-dire quoi paradigme c'est-à-dire ni ibintu twize mu mashure ibintu abavyeyi batwigishije ibintu abapatiri batwigishije bimwe vyinshi n'ibinyoma twaciyemwo bagiye baratwije ivyo rero vyaciye bija hehe muri notre aho bita muri mémoire subconscient niho vyaciye iyo niyo bita paradigme rero subconscious mind muri subconscious mind urumva rero hari ibintu vyagiyemwo tubifata nka realite ivyo nico gituma ushobora kubona abantu bize amashure menshi cyane bakomeye cyane ukaraba ibintu bakora gasanga biteye ikigongo biteye ubwoba urabona ubu bukene dufate Afrika irimwe ibihugu vyo muri Afrika bitwogona n'abantu bize ubona ngo barize babide professeur bize cyane gose ukaraba ivyo bakora ugasanga birateye isoni ahubwo nyene je ndashaka kumenya uno musi ugerageje kuraba mu bakire benshi bo kwisi nta bantu usanga bafise ayo ma PhD ama diploma hanitse ugasanga nabo bayize dufate bafise ayo mafaranga eske rero ni kubera iki uno musi gukira bidasaba amashure kubera ko abantu bize amashure menshi bafise amafaranga yo kwibeshaho mugabo badashobora kuba bakire bo ku rwego rwo hejuru ariko ugasanga bamwe bageze nko mu wa gatandatu canke mu w'icenda nibo bakire buno musi uramajije ikibazo ciza Blaise reka nakubwira ikintu kimwe mbe ni kubera iki umuntu atagiye no mw'ishure usanga ashobora gukoresha abantu baminuje cyane je byarambaye ko hari umuntu nigeze gukorera misi yose mukumbwira ambira ati wewe wamaze kaminuza mugabo no musi umukozi wanje kandi je afise amashuri atandatu eske ni kimwe nahubwiye utigiye mu buzima urimwo sinzi yindi education financière uzayikura ubwa mbere na mbere kugira affaire kugira ivyo bintu bihinduke uteza kubanza kurokonesa ubuzima urimwo hanyuma ukavuga uti ubu buzima ndimwo se inacceptable ntabwo nemeye jewe kugira wemere guhinduka dufate ndaguhe nka karorero iki ni kigwa cyumvikana neza cyane gose un docteur ariko akoreshwa n'umuntu atagiye mu ishuri ugasanga ubye canke nawe Blaise uriko ukoreshwa n'umuntu mwiganye mu ishuri wiyumva gute abaye ari uwo twiganye we biba bigenda nakoreye umuntu afise amashuri atandatu isi yose kubera ari boss wanje yambwize kuri misi yose uko ampemvye yarafedimo yambwize ukuri kiwe wamaze kaminuza mugura umukozi wanje urazi jewe abantu bantunge je nkoresha imvugo ikomeye kugira ndabereke neza yuko hari ibintu bakwiye kuvamwo ni waba ukoresha umuntu yize amashuri atandatu nawe uri arisasiye muga ntihagire umuntu ndaze abantu ntibategera ivyo ndiko ndavuga je novuga nti pourquoi travailler pour cet idiot uravyumva c'est pour te révolter wumve yuko ukwiriye kwirevolta wewe nyene uvuge c'est-à-dire uvuge uti ubu buzima ntegereza kumvamo sindavyemeye nisho ntihabona ahubwiye nti ubuzima nibwo bukwigisha utigiye mu buzima la nature irashobora kukwigisha ukabona uti ubu buzima bwanje se inacceptable ntabwo neme iyo niyo ishobora kuzana guhindura ya paradigme namye mvuga utiyumviriye nkuko uvuze ngo niko bimeze nzobandanya nkora intuze ukabona umengo nibisanzwe donc ubukene buzotera bubandanye bubukene bwose gusa ku kibazo cy'uwanje ntiwacishuye je nakubajije none haburiki ko abantu benshi batize uno musi ari bo bahegwe ba mbere muga abantu bize bakaba bafise amahera yo kujya gusa kubaho n'umuryango urumva esprit abantu batize bafise ituma baba bakire ni yihisumba abantu bize amashuri menshi paradigme nibintu baci dufate nibintu baciyemwo nibintu birya bintu bize mu ishure urumva vyabaye leur réalité bakabona ko bategereza par exemple gukorera abandi iyo niyo paradigme rero
donc n'ibintu bace harimo ibintu bace by'amakosa bize mu ishure bize partout donc baca babifata uko nyene no mu buzima busanzwe baca baravyapfa ntibagire idée d'abstraction kenshi mbere ndakubwira abantu usanga bakoresha les cinq organes de sens les cinq organes de sens sinda kuzivuga murazizi hariho ikintu abantu bure badakoresha hari ikintu badakoresha ivyo bita les facultés supérieures izo rero nizo nk'aba entrepreneuria bakwiye gukoresha ivyo ni bimwe bita par exemple imagination muri mwijambo bita imagination harimo ikintu bita image ni ukuvuga tu plonge à l'intérieur de toi-même dufate urabona ntubona nkarya dufate uvuye ku kazi imbere yuko uja uryama urumva niho ibintu byinshi bikoregwa mugabo abantu benshi urako baca bava ku kazi bagaca bikira ku nyuti yoga bagaca bakuja uryama batangura gusinzira mu kondora zose urumva iyo imagination ico gihe ciza ntaco bajamwe donc muri iyo imagination iri gushira hehe igushira dans un monde invisible dans un monde où ata muntu numwe muri kumwe ari uri wenyene no kuvuga niho winjira muri wewe wenyene niho création rero ibera niho utangura kwiyumvira ubuzima bwawe meditation ukaje muri meditation aho rero niho ucreate ibintu rero ugakoresha n'ibindi ibintu byishobora gukoresha muri ayo mafaculté supérieure hariho volonté hariho raisonnement ayo ni les facultés supérieures ivyo nivyo ukoresha na mémoire ivyo nivyo niyo bita les facultés supérieures izo rero beshi ntazo bazi kuexploiter no kujishura ntavyo bigisha ntavyo babigishije uri muri yongorane rero aho nyene tukibandanya none nizihe programme n'ama initiative yarahasanzwe ajejwe gupromotinga education financière mu Burundi ega namaze hogise ico namaze hokivuga programme zo Burundi cyo mu bisanzwe ntavyo mugi i conseil notanga niza je conseil notanga nuko bogira nk'ama bibliothèque arimwe ibitabo byinshi bogira ama bibliothèque kugira abantu baze barasoma n'indi education bashobora kuronka nuko abo bantu boronka education kugira bashobore kuza kuko baravuga ngo umwirabure kugira umuhishi ikintu uracandi kugishira mu gitabo ngo ntazoza kuraba urumva niyo n'indi education bakeneye cyane kugira bashobore kuza baraja gusoma hama n'ikindi naco ikintu gikenewe ni les séminaires abantu benshi ubumenyi babukura muri ayo maseminaire de formation nyene bagahurira nk'ahantu nk'uko kwanje kagenda kabigisha ibintu by'ubutunzi kabigisha ingene amahera ashobora kugukorera kabigisha ingene ushobora kubika amahera yawe kugira ngo azogukorere ya aho nyene rero tukiri ngaho tuje ku makoze ya sous-développement y'igihugu cy'u Burundi byose biri muri education financière none nayahe makoze principale afrena iterambere donc nk'ico twovuga développement économique et social mu Burundi ikintu nukuraba kahise ku Burundi ikintu nyamukuru nukubanza kuraba kahise ku Burundi abantu benshi ntibabitegera muga turavye kahise ku Burundi twaciye mu njyane nyinshi mu Burundi anthropologie économique twaciye mu njyane nyinshi z'u Burundi izo njyane z'u Burundi umviriza dufate mwese murazi ibintu vya diviser pour régner divide and impera ivyo si twe twabizanye nico gituma ikintu ca paradigme c'est très important donc iyo ni ikintu cazanywe c'est pas notre création si twe twakiremye si twe twakizanye ni programme y'abandi nibo bayizanye baravuga bati barya abantu mbega kugira pour profiter dore richesse y'ibintu vyabo bafise tubadivize gute twobigenza gute baravuga il faut les diviser kugira tubacarimwe kugira ngo ntibashobore kugira urumva rero twaciye tugira gute baratudivije c'est ce qu'on appelle la force de la parole la puissance de la parole uvuga ijambo rimwe gusa hari abantu baca bifata uko nyene bakavuga ati kumbure ko rivuzwe n'umuzungu ari kavuga ukuri reka dukora ivyo atubwiye rero ariko gusa je no bikibaza ahantu kiri none wavuze yuko kuba iterambere ry'u Burundi ryarabaye frene bitegwa nakahise kabi uburundi bwagize reka sinari bwaheze kwishura none eske kwako kahise ibiheruka hariho vya Septante no nantitrua haciye prix do 20 bibaye eske ivyo nubu nivyo vyotuma uburundi butavaho buri
rero umviriza mbanze ndakubwiye mbanze ndagiheze neza abajuru ndazi murakunda kuzabuna ducira kubara kugira tukubogore urumva rero kahise rero mu bisanzwe nk'ivyo by'amacakubiri urumva ni nk'umupfu uba wiremetse uwo mupfu araremereye ahubwo si ukuremera gusa no kunukaranuka uwo mupfu rero niwe twari dukwiye kuwimbira kuko n'ubu n'ibintu by'amacakubiri biracage ubwicanyi mu buru ubwicanyi nta numwe bwungukiye guko je ndakumva kumviriza amaspace abari hanze bavuga n'abanyarwanda n'abaki baravuga ibintu by'amacakubiri gusa hiyumvira uwo muntu si création mu bisanzwe si création yacu ni création y'abandi y'abazungu ni turi muri environnement yacu turi muri environnement y'abandi igikuru ya paradigme rero nakubwira kubera iki tutorondera environnement yacu tubera ko turando notre propre monde kuko turi muri monde y'abandi ivyo si twe twabizanye ivyo rero kandi barya abazungu nabo ndahubwire ikintu bagira donc abategetsi batwara ibihugu vyacu umenye ko aribo babashiraho urumva n'ubu barabandanye bagerageza uburyo bwose kugira ngo babandanye bakora ivyo bashobora kugira nitutera imbere urabona nk'Uburundi dufate par exemple Uburundi urabona yuko Uburundi nta fashanyo uribuka ivyo muri 2015 kuva muri 2015 nta fashanyo bigeze baduha so urumva bayitwimye bazi bati turabahishoboye birahetse ariko tubandanya ibara riraguye mugabo urabona ntacyo twabaye ntugire bararyohewe barababaye cyane gose shavurira n'ubu bagerageza uburyo bwose kugira Uburundi ntibugire kuko nitubumvira twebwe Uburundi n'igihugu nemera cyane gose jewe serema turatsa gushika ko kibazo mu nyuma kungorane zigize mugabo hariho ibintu ubona abarundi twe turangagasuzugura abandi barangagasuzugura aho nyene tubandanije no kwico kibazo wagira uvuge ni zihe facteur duvuge nk'ubukene ni biturire cyangwa injyane z'urudahera na instabilité politique ni gute rero ivyo bintu navyo bishobora kwafecta iterambere ry'igihugu ivyo birumvikana ko bishobora kwafecta igihugu nyene none abantu tutumvikana abantu turi mu njyane izo njyane kandi kugira ibintu ifo yuko tubanze tuzitegera tugamya ko turi mu ngorane ko turi mu njyane hama tugeza tukazihindura mu gutazitegera uri mu gasho ntumenye no kuri mu gasho wumva utamenya no kagushizemwo biragoye nico gituma rero izo njyane ibiturire na instabilité politique kandi ico rero ico nico kigwanishwa les impérialistes bafise bo bararyoherwa kandi bagerageza uburyo bwose kugira ivyo ntibive muri Afrika kugira tuzogume tubahamagara nk'abahutu urabe mu bihugu byose byo muri Afrika sera même chose naratangaye numvise n'abasoda mu ntuze b'abarundi bari mu ntuze ngo bamaze igihe badahembwa bari muri Somalia kandi bahembwa na African Union ntibahemba muga bamaze igihe badahembwa cyawimvira kweli wumve Afrika we wumva Afrika tuzovamo gute kweli umutangorane ivyo navyo nibindi tuzogarukamo mu kintu cya Africanisme ego hama ndashaka kumenya kandi tuvuge yuko se nk'ukivuga nko mu gifaransa ntaco ndakivuga mu kirundi quelles sont les facteurs économiques qui ont de potentialité pour stimuler la croissance économique du Burundi donc ni zihe secteur économique umuntu yoshobora gutuma zihari zoshobora gutuma iterambere ry'u Burundi gihuta cerveau d'abord n'ubwonko il faut travailler sur la mentalité des gens kugira abantu bashobore guhinduka mu gihe batarahinduka harakiwe kizohinduka nubwo uzokwinvestisa mu burimyi ukemvestisa mu ki abantu bataragira changement de mentalité impossible ubanza kwinvestisa mu mutwe donc umutwe niho ni cerveau nyene ni le moteur donc ivyo bitagize urumva nta kimwe kitazo kugira ushike ku kintu tutari bwigere ushikako utegereza gukora ikintu utari bwigere ukora rero abarundi ikintu no bahanura nuko bohinduka mugabo ntushobora guhinduka uva
uva mu kazi uca wiruka kurondera intuzeye uza kurondera inzoga n'ibiki hari ibintu byinshi biteza kugira ushobore ibintu bishobora guhinduka. Aho nyene none tukiri ngaho tuvuga kuri pauvreté ni kubera iki Uburundi iyo uri kuraraba mu maklassement mondial babo klasa nk'igihugu ca nyuma gikenye kwisi cankwe ca mbere gikenye kwisi ngoma matsinda kwaza ubwa mbere ni bande bavuga ko gikenye iyo uri kuraraba mu bintuze mu mashifre atangwa na Forbes n'ibindi binyamakuru vyinshi bivuga ku vy'ubutunzi bitanga amantuze buri gihe berekana ko Burundi ari cyo gihugu kiri munsi y'umurongo utukura. Bo ego sinovuga yuko Uburundi butunze mugabo Uburundi tuko mu n'ibindi bihugu byo muri ça a été appauvri bwarakenyesheje kubera akahise hanyuma n'ibindi navyo nyene mbo Uburundi turafise beaucoup d'atouts iyo kora izo ntwaro mbi ivyo kora ibisyo byasanywe n'abazungu nivyo n'ubutukigenderamwo byono bitwonona intuze economy nico gituma hakeneye changement urumva ibintu bituma bishobora gutuma igihugu cacu bavuga ko gikenye cyane nivyo bintu muguri kuraraba la vie abarundi rega bavuga ko bakenye cyane kandi ugiye kuraba muri ibi bihugu tubana ukaraba rapo ingene ibindi babayeho abanyagihugu babayeho cyavyo Burundi ntuvuga ngo ni igihugu gikenye gusumba ibindi bihugu dorarejo memere pri urazo abarundi bashira ko badatembera baba bicenga bakabona igitoro kirabuze bakagira intuze bagacavuga ngo ubuzima ngo biragoye gose ya mugabo mu bindi bihugu bararyaraguye muri Kenya ntibiriko bagumuka kubera iki none ugira nuko bamerewe nabi muri Rwanda none mu Rwanda ntimwirwa murumviriza kuntuze ku binyamakuru bavuga bati tumaze imisi 3 tutarya inzara ku mateleviziyo benshi bavuga ati inzara iraturembeje hari umurundi urumva aja kuri televiziyo ngo birarira ngo maze imisi ngahe ntarya usanga babigira bakinumire rega umurundi biragoye kumenya iryagona ngoma ndakubaza igihe kimwe uravye la liberté d'expression iri Burundi no mu Rwanda ni hevyoroshe kuvuga bo aho sinojija ngo ni hehe bivanye uko umwuga nkora n'ibinyemerera ariko gusa tugerageje kuraba sebye twemeranye samantire turetse nivyo za Forbes zivuga uravye dufate nk'impuzandengo y'umurundi consommation yiwe par jour ugereranije urabona vraiment ko Burundi ari igihugu gikenye none ugereranya na hehe no ugereranije par rapport y'ibindi bihugu urazi impamvu uno munsi kugira habe instabilité politique mu bintu bya mbere bavuga ko biyitera biravana na pauvreté y'igihugu none ushaka uzurabe mu Bugande par exemple Museveni ntatwaye igihugu imyaka irenga 30 hari umunsi numwe urumva ngo hari umuntu amugwanya muga mu Burundi umuntu atwara nkuru nziza yatwaye imanda zibiri bacatangura kumwiruka ko ngo ibiki nibiki none bijyabo bawibaza ngo biva kuki stabilité politique birya biva kuki les impérialistes imbwi haze n'abarundi none ntibagize misi bagemye nyereko muri Kenya none muri Congo mu Buganda nta myerekano bagize legends muri Kenya ntabyo bagize yo batoreye umuti kibazo cabo gihera ningoga nubu president wa Kenya bamusaba ati twebwe ayo makuru uri kuravuga twe ntitwumva icyakora umviriza ndakubwira abwire abarundi mwese muri ariko aranyumviriza impanuro ndaguha ndahubwiye nti urashobora gutunga birashoboka byose birashoboka kiretse ubaye umunebwe kiretse ndaguha karoro Blaise urabe abantu batagiye mu mashure urabe ibintu bakora nico wigira muri natiri takwigishe ntuzopfaye uraba uriya muntu ibintu akora uteza kwibaza ikibazo birya bintu akora n'umuntu atagiye no mwishuri eske Jefferson Nandina ntavyo nokora mugabe cyo kibazo nacyo bibaza ndakuha karoro hariho umwana umwe twahuye ni umwana do Kenza yariga muri fondamentale yarafise akadobo kibiyoba ndamubonye mbakiriye kugira ndamubaza wamwa bite ugiye he nohe zacarambwira ati ngiye gukaranga ututiyoba mpeze ndatudandaza umwana dokenza bo acha ncanabwira none intumbero yawe ni ya arambwira ivyo yifuza ati arambwira ati naramaze kugura ingurube zibiri umwana dokenza naramaze kugura ingurube zibiri mugaza arampfanye naciye ngura impene ubu mfise impene zitatu kandi mfise n'amafaranga
ibihumbi ijana Eh. ndahubwiye nti hariho abantu bize banonoseye amashuri badafise umutwe nk'uwo cyane nico gituma ndababwira Eh. ni iri sifi yo kwiyumvira mukagira mukarabara natire mukaraba ugashobora kuraba ivyandi ukavuga ati ibirya yagize naje nashobora kubugira urya nsumba ikiki ni revolte interne tutagize revolte interne ntaco tuzovamwo ukabona ko ubuzima urimwo utegereza kubuhindura nindabuhindura ni wewe nyene ntawe udazuza kubu ntugumukane leta ntugumukane so wawe ntugumane ivyo nivyo bita les excuses les excuses ntizizogukorana ntaco zizokumarira izo no kuzikura ntuvuga ngo iwacu turakenye ntuvuga ngo iwacu turagowe wiyumvira uko uzoguma mu bukene nyene uzoguma gowe cyane gose ikindi kibazo no kubaza ni yihe fagiteri ni zihe zindi fagiteri zikontribua ubukene mu Burundi donc dufate uno munsi turazi ko byinshi mu bikontribua ubukene mu Burundi harimo faible productivité agricole donc umwimbo w'u Burundi udashemeye bivanye nuko ushobora gusanga baravuga yuko prix de 80% y'abarundi arabarimi mugo ugasanga ntibashobora kwimbura umwimbo utunga izo 20% zisigaye bongere basagurire n'amasoko yo mu makungu ikindi naco ni manque d'accès à l'éducation uno munsi hariho abantu bamwe usanga batari accès ku mashure aho turavuga nk'ibimuga hari ahantu ushobora gusanga ata amashure y'ibimuga hari bivanye nuko aha mu Burundi ahantu hari amashure y'abamugaye ari hake ikindi naco ni accès à la santé hariho abantu benshi uno munsi bapfa kubera babuze uburyo bwo kwivuza ivyo vyose ni bimwe mu bintu bikontribute ubukene mu Burundi eske ibindi vyo babiri ruhande y'ivyo bituma ubukene mu Burundi bwiyongera mu Barundi nibi mbo ibintu bishobora gutuma ubukene bwiyongera mu Burundi nkuko nakivuze cyane urumva bimwe twamaze kubivuga harimo corruption kweri iyo corruption onoso kasheriye iriho i Burundi cyane na president yama yabivuze guko uri kuraraba je namanumviza dufate muri kombye gabasha sinibuka igihe muga Bunyoni yarakiri premier ministre yavuze yuko le minere le terres rares bamaze imyaka 5 bazicukura none ngo nta nikingorongo bakuyemo bo ubu naho sinzi nimba ari l'année passée imyaka ingahe umukuru w'igihugu sinzi yavuze ati ubutare bagize uyu mwaka naho nimba ari uyu mwaka yavuze yuko amakoperative y'ubutare atani kingorongoro cabone ico kintu carantangaje ahubwo nanje ivyo pase yaravuze ko mu Kirundo twatoye inzahabu zitagira uko zingana ariko haciye igihe hagiye kugira suivi evaluation avuga yuko atano rukoroti gwinjigeze gwinjira mu bantu bose yahaye bimba ubutare za OBM rero iyo ni inkuru mbi ata murundi numwe yifuza kuyumva wewe dufise inzahabu dufise nkuko akunda kubivuga nyene son excellence le président de la république aravuga dufise umurima weze uburundi ntitwa dukwiye ivyo vy'ubukene ntibitwa bikwiye no kuvugwa mu Burundi kuko turafise umurima weze nico gituma je ico nosaba kweri ro guverinema turahejeje kubatora abo bashize mu bibanza kweri umuntu yabizigiye ntibazosubire kutudeseva nibakore neza ntibadudeseve kwere ntituzosubire kumva kabisa ngo ubutare ngo ntari faranga ryinjiye iteye isoni iyo ni inkuru mbi iteye n'isoni kumva kwere ntituzosubire kuvyumva kwere sarude courage vuko biduca inkokora ico gihugu cyo bari caye kwere aho nyene tukibandanya ni gute rero abarundi n'abarundi kazi dushobora gukorera hamwe kugira ngo twameliore niveau de vie yacu twongere tugabanye n'ubukene mu miryango urumva ivyo irifo yuko ega igikuru ni ya education financière nyene kuko abantu ntibategera icari cyo gukorera hamwe nico gituma education financière kuko ndagwe nk'akarorero par exemple dufate turimye ibigori ingeda kwa karoro muri Etats-Unis hariho narigeze kuca kuvuga hari ahantu udashobora kuba umu supplier ngo bakwemere kuko bafisa ama marché menshi dufate bebasha marché nka Siyoni par exemple Siyoni irya soko ya Siyoni usanga hari amasiyoni menshi dufate mu ntara zose mu ntara za kera zose ugasanga hari za Siyoni nyinshi nka kurya nyene none urumwe wuzifurunisa gute
ushobora kuzifurunisa uri umwe muga mugiye hamwe urumva yuko niyo fe bukavuga ati niyo fera force mushamuronka isoko mwese muga nkiyo ntuze iri dufate iri nko muri Europe ubashobora kwifurunisa urumwe none kiragoye biragoye nico gituma abantu bakwiye kubitegera bakumva icari cyo kuja hamwe yuko mugiye hamwe mugira umwimbo mwinshi kandi murimiye hamwe n'ibintu dufate birya byona ibikoko biragabanuka no kugabanuka hama n'umwimbo ukaba mwinshi kandi hama n'ifaranga mushira mu mvuko rikaboneka tugiye rero ku bindi bibazo amakesio specifique rero makuru ni gute abarundi bashobora kwameliora amagestion financière yabo personnellement kugira tugabanye pauvreté twongere twameliore niveau de vie mbo urumva kugira ba meliore niveau de vie na pauvreté umurundi ku giti ciwe umwe wese ku giti ciwe urumva hari ivyumviro vya kera bikwiye kubavamwo des idées archaïques ushaka kuba umutunzi wiyumvira nk'umutunzi Amen. ushaka kuba umukene wiyumvira nk'umukene ni waba uriko wiyumvira amajambo yo ngomba kugira itandukanirizo ry'umukire n'umworo donc umukire we yiyumvira les solutions muga pauvre nawe biyumvira cyane kuri problème cyane niyo ngorane hari hanyuma umutunzi wewe abafise akorera kuri objectif intumbero ushobora gutera imbere udafise intumbero nta hamwe uri kuraja donc mugira utera imbere uteza kuba ufise objectif umenya iyo uriko uraja kandi iyo objectif pour atteindre cet objectif tu dois travailler from the future nukuvuga ukora from uhere muri avenir nuhera muri présent uteza gukora muri avenir qu'est-ce que cela signifie nukuvuga par exemple ushaka kuronka kumurima muniniya w'amavoka uwo murima nukuvuga iyo ni nka terre promise yawe niyo ntuze yawe niyo uvuga uti ubuzima bwanjye ndivuga ko nubafise ama hectare 15 y'amavoka ivyo ni donc iyo niyo terre promise yawe niyo mu Burundi bayita hakurya ruvyo niyo mbono yawe dufate majamo makeya donc iyo rero nukuvuga ni kintu wamaze kubona wipfuza nukuvuga ni kintu Imana yakweretse kushobora kukironka c'est-à-dire kushobora kuzogifata mu minwe yawe c'est-à-dire que cugifata nka gwawe umenye ko ari gwawe harya ugiye kuryama mu ijoro ugendere uwo murima w'amavoka wawe ni gwawe Imana yaramaze kukwereka nukuvuga habasika yuko ushobora kuwakira uwo murima wawe nukuvuga harya nkaryo ugiye kuryama ucugendera uwo murima w'amavoka yawe harimo abakozi bawe bamura ayo mavoka bayapakire magunira ubone bayapake baye expose bakuzanira ibihera utwara muri bank ibyo aho ni hamwe naho ugira utegereza gukorera from the future nugapana gukora from the present ukora nukuvuga from the end murambara kucoko nuze kucoko oya ni sawa donc from uva kuri resultat final niho ukorera niyo iyo niyo point finale point focale yawe hamare uwo muri mukawugendera ukagira byose nuko c'est-à-dire que ico ni misi yose imbere kuja kuryama uteza kugendera uwo murima wawe mu kuvyuka rya uvyutse uteza ntushobora kuja ku kazi utagiye ntushobora kuvyuka kuva muri utagendeye uwo murima wawe naho bwiye uwo murima Imana yaramaze kukwereka c'est-à-dire que ushobora kuwakira mu ntuze yawe nukuvuga ico kintu cocacita ikintu bita l'idée dominante dans ta vie nukuvuga niyo mbono yawe iyo mbono yawe niyo uvuga uti byanka byakunda hariya hakurya ruvyironda nteza gushika hakurya ruvyironda uko bigenda gute objectif yawe nteza kuyishikako ukarahira abantu urazi ikintu ngwako nagurutoke gutya uvuga uti byanka byakunda hariya ntegeza gushika hari byanka murambabarira byanka byakunda hariya ntegeza gushikayo c'est-à-dire que nubwo bufise amahera nubwo uhomba amahera yose agahomba nukuvuga iyo c'est-à-dire niyo mindset yawe iyo hakurya ya ruvyironza wa iyo terre promise yawe wararahiye urarengwa uti mpaka ntegeza kuzoyigeramo iyo rereke kuguma mu mutwe nubwo uhomba byose ugahera niryo tangudukarizo ry'umworo n'umutunzi umworo acavuga iti juru riraguye
ahomvye byose bikagenda mugabo umutunzi we aba yari yantumbere yiwe ati nteze gushika hakurya y'uruvyironza hariya rero nubwo homa inshuro zingaho umutunzi ateza kuzoshikayo nubwo he never give up hariho abantu benshi bahomvye aba batunzi bose utahomvye ninde umuntu atahomvye n'umukene kuko nta kimwe yigeze agerageza no kugerageza niyo ngorane rero donc abantu batoye kugira bashobore kugira iyo ça c'est point 1 ikigira kabiri irifo yuko bemera gukora cyane ndaguhakara nka twebwe hariya abakene bakora barashobora kuryama nk'amasaha menshi nk'amasaha 12 umutunzi usanga aryama nk'amasaha 4 gusa bararima ntubone ivyo bintu bigendera mu kirere byose ils ont travaillé beaucoup barakoze cyane gose ntivyaje ngo abakene kindi bavuga ngo amachance uri kuvuga amashase uburiko wiyimbira ikinogo wowe nyene uriko wiyimbira icobo nta byose byaje babanje gukora nta nakimwe kiza gusa uteza gukora cyane donc ivyo ndiko nabwira itandukiro zorya bakenera abantu uzeye rero ico nashaka kuvuga rero muri ivyo rero nuko abantu bashobora guhinduka bagakora cyane bakiyumvira ntiwitara ubukene witara ubutunzi nico gituma umukuru w'igihugu murumva bavuga ngo uburundi ni Eden ntushobora kuvuga ngo ndumukene ngo ndagowe ndigiye ubwo bukene bwo buzogushira ko nyene utera kwitera amashugwe nivyo mu majambo cyane nivyo niho shobora kugaruka aho nyene turiko turavuga ku cerekeye education financière ni gute rero ama école n'ama université yo mu Burundi ashobora kwintegra icigwa ca education financière mu ma programme yayo kugira ngo bategure abajene kugera les finances de manière efficace ahubwo cyo novuga rero sindiko ndavuga bazoshire mu programme yabo kuko ntavyo bazi nabanye ntavyo bize nta ibintu bize n'ibintu byo gukorera baba bavyigisha iyo baba babize muga ntavyo bazi ico twipfuza nk'abantu twoshaka boza kuvyigisha dufata par exemple umukuru w'igihugu murabona arafise imirima myinshi urya aravuga urashobora kuvuga kavyumva donc learning by doing donc wewe yigisha ivyo abona byarishije dushobora kwigisha ivyo uta pratique dushobora kwigisha amahera utafisa amahera dushobora kwigisha kuri mutarima atamurima na moto ya office c'est-à-dire no kuri université nubwo bo bishiramwo ntavyo bogira ikintu gikenewe rero ahubwo ico mbona no kugwiza ibitabo byinshi muri université abantu bakidokimana bakagira hanyuma n'ikindi naco abantu bareshije bakaba aribo baza bavyigisha bahagira amaseminere menshi bakaza bakavyigisha abandi aho niho rero ibintu abantu bashobora kumenya niho hanyuma n'ikindi naco nkuko nakivuze ubwa mbere ukiga par ukigishwa na nature ukabona ngene abandi umuntu yateye imbere ukabona urya yateye imbere urya ko yateye imbere just no shobora gutera imbere none ubuhinga yagize ubwenga afise nafise nubwa donc ni bya revolte interne ndababwiye utagize revolte interne iyo revolte interne nizotuma uhinduka nizotuma milestone my paradigme yawe uhinduka udahindutse ntacyo uzovamwo uteza guhinduka wonyene tugiye rero kubisa n'amasolution ni zihe solution rero ziri concrete sivyo twoshobora gukora kugira ngo turomonte la situation économique et sociale y'abarundi canko y'u Burundi solution ziri concrete rero twoshobora kugira mise en application kugira ngo turomonte la situation économique y'u Burundi eka nabundi kiguma kiza kuri cyakene kuri education kuko urabona mu Burundi hariho ibintu nk'abarya ahubwo ilfo ku bantu ku bajene ilfo yuko twedika abajene cyane gose bahagira ama formation menshi cyane bakabigisha bakabedika kuko barya batama bobo usanga baramaze kugira ya paradigme n'ubiguma paradigme henge nsubira nsigura icarico paradigme c'est-à-dire ko nibirya bintu wize mwishure bari kwigisha bimwe yari amakosa bimwe byari ibintu byafo bitari byo nibirya bintu abavyeyi bakubwira par exemple bakubwira ngo uburya bwoko ngo ni bubi
nawe kubera ko ari umuvyeyi abikubwiye kubera ko ari umuautorite abikubwiye kubera ko ari umuzungu abikubwiye ugaca ubifata uko donc iyo memoire subconscious mind ico ushizeyo cose iracakira uko nyene nticagura donc iravyakira rero mugabo urashobora guhindura ivyo bintu wagushizeho ugashirayo ibintu bishasha rero nuko niko dukwiye guhinduka donc abantu bagahinduka iyo education financière bakayigira bakiga bakemera ko bategeza guhinduka umuntu akemera icari asize ko nishuye ku kibazo cawe urashobora kubiza kandi oya ni sawa ahubwo ndashaka kumenya ni gute abarundi bashobora kwexploiter donc des ressources naturelles et sociales kugira ngo ama ressources naturelles et humaines kugira ngo dustimulera la croissance économique y'u Burundi urumva aho rero aho niho docha dusaba ro gouvernement nayo kugira kweri ishobore guhinduka bashobore guhinduka kuko corruption iri muri ihari iratuzingamitse irazingatsa abarundi tuvuga ko turarushe no kumva imyaka yose ubusuma irifo ko bahinduka nabo nyene kweri bagahindura paradigme yabo kuko badahindutse nta kizohinduka kuko kandi niboro nk'aba poste rero twubusaba ahubwo ko baza baraha abajene bavyumva bakiri batoye mugabo barya bobo barya nta nintuze bagira nta education financière usanga umengo sinzi ko hari yo niyo bagira kuko abarundi benshi ntibasoma kuko abarundi benshi ntibagira de recherche usanga abantu nyene wariza amashuri menshi cyane ugasanga umuntu abayeho nabi kandi uri umuntu wotereza kuba wifashe neza amashuri yawe akerekana n'icuri ugasanga c'est pas relatif ni vyiza yuko guverinoma kwera ico kintu amantuze yoshobora gufasha kugira ngo ishobore korohereza umurundi wari we wese kugira ngo hariho mwo benshi bifuza kwiga gitera imbere natwebwe turifuza ko igihugu gitera imbere badufashe rero batworohereza ibintu vyakora ibisyo babigwanye birashoboka novuga yuko usubira bahakazi abantu bananiwe umuntu yarananiwe kubera ko muhakazi none kandi hariho abandi bantu babishoboye nibahe akazi abantu babishoboye baze baragira basaba bagira ivyo bita application ugasaba akazi bakashiraho amakarifikasiyo y'umuntu kugira ngo ashobore kwakira ibintu vya mwana wa mama bikavaho ibintu vy'ubugenzi bikavaho mugabo bakagira amakritere mugabo n'ikindi naco dusaba rero ni ukugerageza ibintu bebasha vya technology technology nayo nyine bakayigwiza cyane kuko nayo nyine iratuma ibintu byononekara gose bikaba incontrolable n'amataxi leta nishobora kuyaronka ibihugu byinshi aho byatembere kubera kuko amataxi bayakontrola mu kuyakoregita bayakoregita neza bakayakontrola mugabo nka usanga ubusuma ari bwinshi cyane muri ayo mataka n'amahera leta itashobora kuyaronka mugo urabona iyo bagerageje harya nk'aya matora bavuga ko yabaye finance par le Burundi n'ibindi iyo haba hari technology naho cyumvira tuguze n'ibisumba nkaya ntuzeye apotre mbaye haganye bavuga ko twoshobora no kugura intuze sikoyi turi hamwe tugageza abarusiya zazibiza abarusiya urumva turi hamwe ibintu bikaba control neza bizoshoboka kweri akabazo gasa nuko ariko kanyuma ni yihe hore donc uruhara rw'ama acteurs ari différent nka gouvernement ama entreprise privé ama ONG n'ama société civile muri promotion ya développement économique et social y'u Burundi uruhara leta ifise n'ama ONG n'ama société privé mu kunagura iterambere ry'u Burundi donc développement économique et social y'u Burundi ico tubona bakwiye kugira abo bantu nuko erega nk'ayo ma ONG yo nta nayo nshaka no kumva jewe kuko ne bintu vyarundi c'est envoyé par les impérialistes barungitse n'aba impérialistes umu impérialiste hari neza adushakira ahubwo sinumva nayo ma branche ya ONU n'ibizo za Union africaine sinumva n'igituma tubijamwo c'est pas pour nous si byacu
kuko icyo bagira bobo no kugira ngo batugumize dara pauvreté ntibashaka kudutunga kuko dutunze baba bahomvye donc bashaka tugume dara pauvreté tugume tumerewe nabi tugume tubasaba aha ncangira kijya kintu umukuru w'igihugu yavuze ati ntafashanyo twifuza yuko tushobora gusaba ico genda gikiye cyane ijana kwijana urazi kwa muri kurasaba imisi yose birababaje cyane gose gusaba umuntu kuba utunzwe n'uwundi irifo ko twimenya kandi Burundi gituma navuze ndagira urabo nkibi vyifashanya turiko turabivamwo mbo ibijya vy'intuzeye kuri penal international twarabivuye ngo c'est pas pour nous urabona igihe barukiye bashaka kurungikira nimba ari miprobi nimba makrobi muri 2015 cyumvira aho Burundi bwabugeze twarasambagurutse gose aho babarungitse ni hehe hari amahoro nta namwe hari amahoro mugo urabona ingene twari tubayeho rero ni amantuzeye ayo masosiyete y'amarundi atarayo hanze nabo nyine bakeneye education kugira badufashe kuko naho nyine korisiyo usanga zuzuyemwo na guverinoma nyine nkuko twamaze kukivuga navyo nyine ibintu twikintu tubasaba ikintu dusaba kininiya no kugwanya ro guverinoma niyo no gusaba la corruption ikava la corruption niyo idupfukamye muntu ze amaboko imugongo urba turacagena muri mwe vya kera ega les impérialistes bobo iyo corruption nibo barabishigikiye cyane kuko bagashaka kudukuma dara misère rero urumva nico navuze nti il faut que tu créer notre propre environnement nitugume muri environnement créé par les autres nitugume muri point de vue des autres turondere point de vue yacu tugendere mu vyiyumviro vyacu bishasha tuve mu vyiyumviro vyaboze za kera iyo mipria l'enfer qui a été créé par les autres tuyivemwo muga turondere le paradis ici au Burundi turondere paradis iwacu kugira ngo ikigo cyacu gishobora gutera imbere abo bantu baguma dugumiza mu bukene kweri bateshwe bate barabingere bashobora kubatuza bakatubisera abashaka kwikugitera imbere twitereze imbere igihugu kandi vyurumva biradekuraje katwebwe tuba hanze twumvise hariko ibintu nk'ivyo vya corruption n'ibiki ça nous décourage beaucoup namuntu acavuga ati nkatwe ingenda guhenga karoro nk'amadovize tuzana amadolari muga turazana amadolari tuyashize nko mu mabanki ukaja gutora wayashizeyo umuntu uze muri banki bakakubwira ngo ntayo dufise kandi twayazanye rimwe na cyumvira nkuko yazanye ni ngorane urumva ni igihugu giheho kiriko kirahomba kandi donc ibintu vya corruption bihombesha igihugu bihombesha umunyagihugu wese irifo yuko bihera kabisa tukabivamwo tukakrea monde yacu nziza ro paradis Burundi nka kumwe benshi bagumye babivuga imbere yanje aho nyene rero dusa n'abariko barasozera rero nakahe kamo wotera abariko abajejwe ivyo vyose vyotuma education financière ikunda canke abakeneye kuyikora nakahe kamo bo batera kugira ngo bagire evolution de mentalité mbo chake ndagatera umurundi wese arakwiye ndabona ndakubwire urumva dufata nk'abantu bahejeje amashuri urumva bacha bavuga ngo c'est fini birahetse ngo turatsinze rurayi ngo amashuri arahetse non c'est pas fini la formation est toujours continuelle uguma wiga ubuzima bwawe bwose uguma ugira ama formation nk'abajeni kintu bo hari kintu nibagiye kubabwira abajeni donc abari bo bose hari ibitabo nipfuza ko umuntu wese ariko aranyumviriza nipfuza ko yosoma nibitabo bitatu ivyo bitabo ni wabisoma ntuhinduke sinzi ababisomye bose bakagira bose ndiko ndavuga bose no faut pas généraliser mugabo abantu basomye bita vyarahinduye ubuzima bwabo igitabo ca mbere ni igitabo citwa Rich Dad Poor Dad le père pauvre le père riche igitabo kigira kabiri ico Robert Kiyosaki igitabo ico nabugira ko ari cyo gitabo ca mbere nasomye nico campinduye kirahinduye na mindset yani ukuntu nari carahinduye ukuntu nari sanzwe mbona ibintu carahinduye ukuntu nari sanzwe niyumvira igitabo kigira kabiri ni igitabo citwa Think and Grow Rich ico ni igitabo
gikomeye cyane gose kikwigisha ingene kikwigisha experience z'abandi ingene bagiye barabaho ingene bagiye baraduga baciye muri education financière nyene. Ikigira gatatu ni The Richest Man in Babylon. Hanyuma ikindi nashaka kubwira abantu mu gusoma nico gituma peut-être na system ya education usanga ico cha gatatu uvuze ni The Richest Man in Babylon. Ibyo bitabo kandi biri kuri YouTube ni free donc ni gusa iri sefi ukumviriza gusa. Ibyo bitabo byose biri kuri YouTube ukumviriza gusa. Ibyo rero ni waba ushaka guhinduka uzobisome kandi mu gusoma ikintu no hanura abantu kirazira gusoma pour lire il faut no gusoma pour comprendre donc ibyo bitabo muzobisoma nkaje ndaguhe nk'akaroro nk'ibyo bitabo hari ibyo maze gusoma inshuro 10 fois ndabisoma ndagisubiramo le système ya learn ibintu byose on prépare la répétition. Si tu ne répètes pas ntugire ngo wize urashobora kumara pages zibiri ukazimara ku munsi wose pour mieux comprendre. Kirazira gusimbura urupapuro utarutegereye kameme igitabo ugisoma ngo nakimaze mu ntuzeye gisubiremwo nicyo utagisubiyemwo ntugire ngo nibaza ko utazobagitegereye. Ivyo bitabo nibitahindura abantu muri ko muranyumviriza ivyo bitabo nibitabahindura ntimuzoba mwabitegereye cyane. Aho najewe ndafise ico notera ko kuri ivyo bitabo duhera nko kuri ico ca Poor Dad Rich Dad curya n'umuyapani Robert Kiyosaki kiravuga ukuntu umuntu wese w'umu-entrepreneur cyangwa umuntu wese yifuza gukora entrepreneuria akwiye gufata agakoresha amafaranga donc amafaranga akaba ari yamukorera hakuba ari we ayakorera. Kinacho cha Think and Grow Rich ni gitabo cy'umwanditsi yitwa Napoleon Hill. Ni gitabo cyanditswe muri 1937 naco ne kiravuga byinshi. Wewe ya developye ibintu 13 muri ico gitabo ciwe vyotuma umuntu atera imbere. Cyambere harimo le désir, la foi, l'autosuggestion, la connaissance spécialisée, l'imagination, la planification, la décision, la persévérance, le pouvoir de les supprimer, le mystère de la ikinkunda kukivuga yuko ntuze sex transmutation la subconscient bimwe wamyuvuga na cerveau na sixième sens. Ikindi gitabo wavuze ni do Richest Man in Babylon. Cyo ndakibabwira naco ico The Richest Man in Babylon. Ico gitabo naco ikintu kinira kivuga kikwigisha kubika 10% y'ivyo wakoreye nukuvuga amahera yose uronka irya no 9% sayi wawe. Okay. Mugabo 10% ni nayo wawe uziziganye zije muri business zije muri business uziziganye ubanza uziziganye hama ni wamara kuziziganya uzozikoreshe zishobora kukwinjiriza amahera zizokwinjiriza ati nabana ba saving yawe nturya abana ba saving yawe no kuvuga ayo mahera uzoyakoresha kugira pour money making money. No kuvuga na mahera azokwinjiriza ayandi mu gihe ubona ko atashobora kukwinjiriza ntuyakoreko kandi abantu nivyo le pretext donc le pretext abantu bama bitwaza bavuga ngo duhembwa makeya utashoboye guhembwa utashoboye kubika yo 10% nubwo uhembwa makeya nubwo uronka 10 fois umushahara uronka ntuzoshobora kuyabika kuko umushahara uterudu niko n'ubuzima utera niko n'amabezu ateraduga. C'est-à-dire que no kwimenyereza ukamenya ko 10% niyo yiwawe gusa ayandi si kwawe naba no kugura impuzu kugura ibyo kurya kuriha inzu ubamwo nibiki ayurumva si kwawe nga 10% nayo wawe azokwinjiriza ayandi cyane gose. Ico naco cha The Richest Man in Babylon tukaba twibutsa yuko ari igitabo cy'umwanditsi twa George Clason. Ego naco cyanditswe muri 1926. Nawe ne yaradevelopye ayo mateori wari kuravuga harimo gagner plus que vous ne dépensez, investissez intelligemment, évitez les dettes, créez des revenus passifs, gérez vos finances de manière efficace. Hariho rero nandi ma station menshi avuga MPA l'école, MPA dans business. Byose ni bitabo vyiza byo gusoma. Hama niki ndashaka kongera ko barya abantu igitabo
think and grow rich ca pense Napoleon et Hill. devenir riche ca Napoleon abanyarwanda baragihinduye mu kinyarwanda utumva mu icyongereza Kinyarwanda cyangwa urashobora kiri kugitora mu kinyarwanda uzo kwandika think and grow rich ni kinyarwanda bana je iki gitabo nagikunda cyane ndanagitunze waje nashima muhira mu rurimi rw'icyongereza naragisomye cyose iteme yanyinjiyemo nijya nakubwiye ivuga ivya sex transmutation aho rero burya twari tugerageje kubacira ku mayanga abantu badakunda gusoma ibitabo cyane ariko gusa nibaza ko ibitari bike twabivuze hama anacre nakaye kajambo reka gasunika rugiye bwira bariko baratwumviriza jewe nabundi ijambo nyamukuru mbwira umurundi wese gutunga birashoboka urashobora gutunga raba barya abantu ibintu bagize urabe ingene batunze urabe ivyo bagira urangene bagize unagura utoke uvuga uti birya urya muntu yagize jewe sinobigira uraba urya muntu ukorera ni waba ukorera umuntu usumvye amashuri ni waba ukora umuntu atageze vuga uti ubu buzima bwanje je ntabwo nemeye ntegeza guhinduka ibi ntegeza kubihindura ntegeza kuva muri ubuzima ça c'est pas pour moi uve muri ivyo ugire revolte intérieure iyo niyo ishobora gutuma uhinduke nukuvuga birashoboka ikintu cyose muga ikindi ntokwibagira namaze kubabwira ugire ubuzima bwa ubuhe intumbero ubuhe objectif utabuhaye objectif no tuvuga objectif vision direction ubuzima bwawe ubuhe vision utabuhaye vision nta na hamwe uri kurava uri kuraja ni nubwo woronka amahera menshi aragupfa kubusa mugufise vision iyo vision ibindi byose birashobora kugupfana mugabo iyo vision yawe ntizopfa uyigumeko uvuga uti iriya kuko kandi ugume wiyumvire ugume ico cyumviro cyawe ntagire umunsi urenga utaciyumviriye nukuvuga ivyo wiyumvira ivyo uguma wiyumvira umwanya wose nivyo bizogushikira wiyumvira ibibi bizogushikira wiyumvira ivyiza bizogushikira nico gituma n'amajambo mabi umuntu adakwiye kuyavuga ntukwiye kuvuga amajambo kuko amajambo uvuga mabi niyazokugarukako niwavuga amajambo y'ubwicanyi nivyo bizakugaruka donc n'ibintu vy'ubutunzi vuga amajambo y'ubutunzi meza cyane kandi wirinde ibintu vy'ivyitwazo wacu turakenye ngo wacu ngo turagowe ngo birya bintu navyo no bishobora ngo ibintu vy'amashance uri kuvuga ayo majambo uzoba uriko wiyimbira ikinogo ivyo nyene nivyo bizogushikira murakoze cyane ego anacre turagushimiye twongera tubabwira ko abantu bashaka gusoma kandi ibitabo bivuga ku by'ubutunzi hariho n'ikindi gitabo cy'umwandisi yitwa Adam Smith cyasohotse mu 1776 cyitwa La Richesse des Nations naco n'ikindi gitabo ciza ku muntu wese ashaka kugira ivy'imicungire yiwe mu by'ubutunzi yoshobora gusoma naco ne n'igitabo kivuga yuko nyimba ukora akazi k'umuntu ugahembwa umushahara ukwiye gufata amwe ukayabika muri business ayandi ukaguma yakoresha gisa n'ikivuga rimwe na ca kindi ca in Babylon ego hamare tukaba dushimiye abantu mwese mwariko muradukurikirana kuri no bonesha kure yanyu ya Télé de la Richesse twongera dushimira nawe Anacre washoboye kutwitaba uno munsi muri iki kiganiro cacu twizira yuko no hanyuma tugukeneye uzotwitaba absolument nzobitaba kweri karibu cyane ibi biganiro nk'ibirakeneye kuko abarundi barakeneye kumenya ingene bakwiye kuko beshi no kutamenya nukutamenya muga iyo bagiye baramenya bagiye bari informa nkuko ubuzima bwabo bakaza bariga kuvyo babona boshobora gutunga nta kimwe kidashoboka barya batunze sivyo Imana yabarimanye n'ivyo bagize nivyo bara Bibiliya kuya baragira amasacrifice baragira amadiscipline ivyo ni ibintu tegeza kugira kugira ushobore gutunga discipline sacrifice twenda nkarinda kubwire turashobora gukora amasaha hari bakora n'amasaha 28 canka bagakora amasaha 16 kugira mugabo bakavuga ati aya nzo yakora imyaka 2 gusa bizoba heze nzoba narose umutaye ukuye kugira simbandanye nkorera abari kuko ari ubundi nibara uri kuramutungisha nawe udatunze uri kuramunezereza nawe utanezerewe kubera iki utokwikorera utoraba ingene ushobora kuva muri iyo situation ubu uri mugasho mugantu ntubimenye cyawumvira umuntu no kuja kuri toilette utageza gusaba uruhusha
akosa gasho utegeza gutonda ku masaha yiwe no kurya utegeza kuvuga gutaha utayira kuma hariho nabagukoresha reserve supplémentaire ntibaguhemera kuko haragasho gasupako no kwireporta ampedo ni ya reporte na myenda babwira singire sindabarambire nivyo ndashimye cyane gose murakoze gose bakunzi ba Teledora Richesse umutumire yari Anacreba Mpema nanje nabashikiriza kino kiganiro yari Blaise journaliste international emblématique Telenani ya indinye nivuga ku vy'ubutunzi mwe rukumbi ivuga izindi zikumviriza ni television Dora Richesse stay tuned kuri Teledora Richesse n'abantu mwese mufise ivyo mushikiriza canke mumenyekanisha murahawe ikaze kugira ngo mumenyekanishe ibyanyu biciye kuri Teledora Richesse mwongera mukora ama partage kugira ngo ibiganiro byacu bishike kure stay tuned